ego awadi kurikira niyo umunyamuziki Jean Pierre Mbona Kidumu n'umuntu yashoboye kuba cyane rwose hafi ya Jesse habanga mu Burundi cyangwa mu makungu arabizi cyane rwose nagire sabe yuko ako gashimwe yoga shikirizwa na president asanzwe arongoye Federation ya Basketball ashkenga imbere. Dusubire kandi duhamagare Apotre Jean Paul wa Febaguna Holy Center azi gutanga agasimwe kwa imyaka irenga 30 ariko arakorera umuziki w'u Burundi. Niwe muririmbyi wa mbere yakoze igiteramo afishe zigakorwa n'indege. Amasimwensi kuri Jean Pierre Nimbona KIBIDO kibuganizo umwanditsi w'indirimbo nyinshi harimo telenovela ubusikiranganji n'izindi nyinshi. Karibu sana. Tugira kuri ako ko nyene amatwara tuvuga ijambo. Sinapanze discours. Uririmbye ni discours. Ariko nagira mvuga ikintu kuri Cedric. Muri 2019 yatanguye indoto y'amawadi. Abamugwanije ni benshi. Jenda mubwira ni ndi kumwe na wewe. Nakumenye Nairobi umbwira kuri umukarateka cyangwa jidoka. Reka rero gutinya. Uno munsi ndanezerewe cyane n'ukuri ndabonye yuko abantu basigaye bamwitaba. Kandi ibintu nuko nyene. Cedric utangu ikintu ngaha mu Burundi barakugwanya, ariko ubandanije uri umugabo. Barundi kazi ibi bintu byo kugwanyana mu nyuma tugaca dukunda ikintu kubera ko tubikunda mu ntango. Murakoze cyane, murakoze. Ariko award iraba sport na muziki ni nyene. 2019 kugwanywa, 2020 kuyemera gato. Uno munsi 2022 twese turayemeye. Abaserukira meri bayemeye, abaserukira amafederasiyo bayemeye, amashyirahamwe Econet bayemeye. Ndeka tubane na kompanyi yiwe bayemeye. Kibuganizo KIDUMU mu Kristo yayemeye. Mvuze ngo ni mvuze, ariko nakunze wa mukonseye wanuzeye wa meri ya Bujumbura Kinshasa. Sinzi gituma yitwa Kinshasa numvise ari Burundi wijana kwijana.
sinzi ko ari umuntu wa Kisekedi cyangwa ari uw'iwacu ariko Kirundi yavuze n'umurundi ijana ku ijana byanangaje umuntu witwa Kinshasa. Rero ndashimiye iyi award ngiye kuyibika neza, ariko ndashaka yuko mushigikira umuco n'akaranga by'iwacu, mushigikire ibi bintu biratanga akazi. Ejo aho twavugirije abaseriviteri mu gikoni bande aka n'akazi kwanza abo muri meri, nyakubahwa muhanuzi mukuru wa Maire de la Ville, turashaka festival yo mwibarabara hageze muci zize ziraba Uburundi ni buri mu ntambara sibyo. Hanyuma juillet le premier tuzoba turi ngaha. Cedric ndagutumiye, ndeka tubane ndagutumiye, muhanuzi wa Maire de la Ville ndagutumiye, ADG wa Big Société d'assurance ndabatumiye, Bankobu ndabatumiye, Brarudi ndabatumiye, dushigikire Kiritire. Murakoze cyane. Econet ndabatumiye nabo. Ngoja DJ ngoja. Umupianista ariko aravuza. Biba biryoshye cyane. Musaka yuko aririmba. Urabisaka? Abisaka kwa mama Simensi. Muri musaba. Kamugainga kanyaga naneka. Oya narushe. Vyumva mu migani n'ibitito. Hibokeri ibikoko byavuga. Masaka ryoherwa. Muri kano gahinga haramaye igiti cyavuga kigatera mu kaboko. Cyumva mu migani. Murakoze. Merci beaucoup. Yari Mutima le comédien. La mukobwa mwiza iruhande yawe. Unabili wa award Mira kanyama kwanza hekenya hotora. urayisubiza. Tugere Kristo. Pourquoi vous criez? Hamananje Avado Hasimo Awad, je peux dire que merci. So, tugere Kristo. Inkono yose irigihe en français, toute marmite brûlait son temps. Mes amis, igihe cy'umuyaga niho umenya igiti cyari gifashe, imizi yari ifashe igiti, sibyo gahemu. Kidumu KIBIDO yavuze ijambo rikomeye ati Cedric baramugwanije umwanya munini ariko aramutera intege arahagarara, sibyo? Ivyo bihe twese turabicamo. Igituma tugihagaze uyu munsi ni kubera amavi y'abavyeyi baguma badusengera ati Imana dufashe natwe mu miryango turonke abantu bateye imbere. Allo uri nawe hewe nanje ndi muri arena ibintu ni sawa
dukomeza gukora kugira ngo duhindure situation mu miryango sivyo urashobora gukora concert zitatu ukinjiza miliyoni 6 ukayasiga muri arena ugakora concert zibiri zimwe ibihumbi 400 zikanyungukira miliyoni 200 mu mwaka biravana n'intumbero dufise icyo cyambere na mbere kibabaje no kuriba ku by'umunano bakujya mbere bakaza gusaka iwanyu tugomba guhindura histoire mu miryango sivyo jewe inyama ndayibonye ndayigazura kubera kahise narifuza ikigori kubarara bavyotse ukumbura iburete ubana na busheri ivyo nivyo bihe twaciyemwo ndeka tubane acavyibuka ari mu bantu nabwete muzejewe karanyanyaye acantera amahera y'amezi 2 basha mu nzu allo ivyo nivyo bikomeza abana twakuriye impande ya Nahango allo iratawuritse rero turabashimiye cyane umukama bahezagire abantu mudukurikira cyane na ntaryo nimba tugihagaze uyu munsi simpuweza abantu turakora cyane kugira ngo imitima y'abantu tuyiyegereze nta byinshi navuga byinshi abantu badukurikirana barabikora irahora murakoze cyane ndarangije nta kindi mumbwira nokora ati naho satani yokizwa sino biraboneka ko Darlene adashaka umugari ariye Darlene murusinge muri serumo tisa mbebasha Darlene ali wayafuye wayachari la basa kala baba ngozi kugasaka kaina runyonga umudari uriye umudari wa Darlene a connect I can see a connect amashimeshi kuri connect ukabona inarunyonga muramutse Darlene ukabona samandari wa mandaranga umuramutse Darlene fise awadi yawe uzonsangina ino bi Darlene takukukutira umuti Darlene murakoze cyane murakoze arakoze cyane kidumu mwongera amashibeshi cyane indirimbo ziragiza no gutasira Uwiteka gospel music neza cyane bari bane bahiganwa aho natetsana kugira ko umwe gusa yakoze neza araronka agashimwe ami natetsana ko mukanye gato gusa Request Bright twari tubahamagaye muze imbere kugira ngo mushobore gutanga agashimwe k'umuririmbyi yaririmbye indirimbo zo gutanzira no guhayagiza Imana usabe abanguke Request Bright kugira ngo dusobore gusumbura umwanya ego natetsana ko atanaberewe ishati ni polo ipantaro menga ni polo
niwe asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abarembi hano mu gihugu cy'u Burundi. Crazy Bright atubwire watahukanye ikibanza cya mbere muri kategori ya gospel hagati ya MTC Eden Banga hamwe na Victoria's Team. Mbega ninde aza gutahana agashimwe? Reka urongoye ishyirahamwe ry'abanyamuziki atuyagire. Mbega ninde meilleur artiste producteur Gospel. ega nta n'umwe yabivuze. Meilleur artiste producteur. Aha. Meilleur artiste gospel. MTC Mordan Kankaraz. Umugwi urimo Michel 886 votes nibo watahukanye ikibanza cya mbere muri Agence Award 2021. Ndakumenyesha yuko MTC cyane Mordan Kankaraz bigeze gutwara agashimwe ka AIDS Award. MTC asobore kuba agasimwe nk'usanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abaririmbyi ba hano mu gihugu cy'u Burundi Juste Gaella. Na cyane ko abahinga mu gufotora biraba neza kugira ngo bigende neza. Crazy Bright imisoro 3 n'ingumi 2 zije kwakira agashimwe. Yes, tuko dusabe Crazy asobore kuba agasimwe MTC Mordan Kankaraza. Ici, tumegisamye sinuko dusubira muri kategori ikurikira ni Tradi meilleur artiste tradi moderne 2021. Abariko barahiganwa ni batatu: Bernice Dobel, Estanis Riwel. Ibyo atahukanye ikibanza cya mbere neza cyane. Nibyo ndiko niyumvira kuko bose barakomeye, nta uhoba nta n'umwe ahoba. Bega bipanze gute? Ndacyane ko ni umwanya mwiza wo kumenya ushobora gutangana kano gashimwe. Uza gutanga gashimwe agiye kuduhereza kano gashimwe, agiye gutubwira watahukanye ikibanza cya mbere hagati ya Bernice Dobel yagiye muri Sika muri 2019 mu gihugu cya Guinée. Estanis yagiye muri Escal Bantu hamwe na Briwel. Nova watahukanye ikibanza cya mbere ni Bernice Dobel 625. Amasinesi kuri Bernice Dobel yaje aberewe naje mu mwaka wa 2019 yaserukiye igihugu cy'u Burundi mu ihiganwa Sika mu gihugu cya Guinée Conakry, mu gihe uyu mwaka nyene yashyize ku mugaragaro album yise Iwacu. Niwe watahukanye ikibanza cya mbere Alain Nova. yitwa Irumva Bernice, avuka i Karusi hama kandi akaba ari umu ingénieur agronome mugabo kandi aririmba umukwarekazi niko bavuga. Reka tumuha agashimwe kiwe Bernice Dobel. Amasinesi kuri Bernice Dobel araberewe n'agashimwe, nizera ko agiye gushaka umuzikanye. Asante sana. Merci beaucoup. Iyindi trophée igiye gutangwa ni meilleur artiste féminin 2021. Abariko barahiganwa yari Vania, Aisa, Meili umwanditsi w'indirimbo Pampana hamwe na Esther Nisa. Alain Nova nidatahukanye ikibanza cya mbere hagati ya Vania, Aisa, Esther Nisa hamwe n'umwanditsi w'indirimbo Pampana ariwe Meili. yitwa Vania Ice. Amasinesi kuri Vania majana 21 Aisa. Vania Ice amasura we yayize mu gihugu cy'Ubushinwa. Tuza kumumenya biciye ku witwa DJ Paula, bakorana indirimbo yitwa Doucement. Yarakoze indirimbo yitwa Later, aherutse gusohora indirimbo ari kumwe na Karimu Darisa Florent abesaze ku izina rya Araflo. DJ Mario Vigo
Vania Ice araje duce tubandanya. Neza cyane Yes, nuko iminesi akandi gasime ka Fizzo Mario n'umwanya mwiza wo kwakira meilleur agashimwe artiste masculin 2021 abariko barahiganwa yari Mugani Desire Farias Big Simana Abubakar Karum Sabi hamwe na Mugisa Zon Senior aka Banditse Bad Boy Killer Billy Man Boy Alenova nidi atawakanye ikibanza sambere hagati y'abano batatu. Mugani Desire 357 votes. Mugani Desire Farias Big Desideratus Dubwe niwe atawakanye ikibanza sambere. Edith Stein ndakumenyesha ko muri kino gihe Fizzo ari muri tournée mu bihugu bya Burayi, yarakoze so mu Bufaransa, yarakoze so mu Bubiligi, asa n'igiteramo mu gihugu cy'Ubwongereza, yaserukiwe n'umufasa wiwe asanzwe ari na manager wa Banditse yitwa Kimana Sten, ushobora kumwita Mama Victorine Eden kuva muri record label ya Banditse, ari kumwe n'umwe basanzwe bakurikirana hafi ibikorwa bya Banditse ariwe Fizzo. Merci beaucoup. hakurikirane abi Award igiye gukurikira award igiye gutangwa ni revelation de l'année hagati ya D1 umwanditsi w'indirimbo Umunyuka, Troizo na Raba Boy abanditsi w'indirimbo Yo hamwe na Meili umwanditsi w'indirimbo Papana. Beka ninde aza kuronka avuga shimwe umuhungu w'ikabarore mu Kayanza D1 amasinasi kuri D1 amavoti 89 ni problem. Wa gatatu ni Meili avec 32 votes. Yes, amasinasi kuri D1. Yes, kuvaria Mugara ya Kayanza inarisangivamwo umuririmbyi aririmba ya hip hop ari wegera kwishaka Boniface Rabyuda ni D1 umwanditsi w'indirimbo Umunyuka, umwanditsi w'indirimbo uno munsi D1 arose agasibe kiwe kambere ari muri record label ya Iteka. Asante sana umusore wa Rwimana amashimesi. Merci beaucoup. Umwanya muto gusambi umwanya muto D1 ashobora kwerekana yuko impano yiwe idasanzwe. D1 ndakubwira ko asanzwe ari muri management ya Iteka Music ko kuri hali kategori ikurikira. Yes, nuko kategori ikurikira muri AZS Award 2021 ni meilleur artiste urbain 2021 watahukanye ikibanza Tsambere Alenova, watahukanye ikibanza Tsambere muri meilleur artiste urbain 2021. Natacane ko ari kategori twavuga ko idasanzwe irimo ibihangane gusa, aho ubona ko ino kategori iri iravugisha abantu benshi. Natacane ko atabona n'umwe ahoba neza cyane. Ndabibusa ko tubona dushimira abakoze ibishoboka byose kugira ngo runo rubanza rushobore kugenda neza. Dushimire AJS yashoboye gutunganya bino birori, dushimire amashyirahamwe atandukanye atakora kugira ngo ashigikire urwaruka, dushimire Econet Wireless, reka dushimire Ibanki y'Amateka KCB, reka dushimire Assurance y'Amateka n'ikindi ni Assurance Big, dushimire irimo abaririmbyi bose basanzwe bakora neza. Nabonye witwa Bizimana Abubakar Karum Sabi ari muri ino kategori. Nabonye umugwi We Love Music hamwe n'uwitwa Mugisa Zon Senior Dabo Say Bad Boy Killer. Umuririmbyi yatahukanye ikibanza cya mbere Bwana Alenova ni Gaboje yitwa Mugisa Zon Senior, ushobora kumwita Dabo Say Bad Boy Killer.
kuva hariya mu ntara ya Gitega muri quartier Swahili, yaciye muri Eco Multi Service, yaciye muri record label ya Bounce Boy. Uno munsi ari kumwe n'uwitwa Kiriku muri Billy Manboy, yakoze indirimbo yitwa Nzoduga, yakoze indirimbo yitwa Amafaranga, yakoze indirimbo yatumye amenyekana ariyo Genda Amahoro, yaciye muri Wakali Gangster ari kumwe na Kiss Busy hamwe na DJ Moses, yitwa Mugisa Jean Zinio, ushobora kumwita Double J Bad Boy Killer. Bamwita Tata na Tigitega, afise experience idasanzwe muri kano kazi, amaze imyaka isika kuri ine muri Bujumbura, ariko arabikora neza gusumba abandi bariko barabikora, na cyane yasanze ngaha ariko bikora neza cyane. Amasi menshi kandi kuri Double J, na cyane ariko arabigira neza, ndacyane ko ntiyumvaga atagishyikiriza ijambo. Ni Double J, nibaza ko yogenda kuvuza akajambo kuno munsi. Ibujumbura ntihaba ubishaka, haba ubishoboye. Kinarize ngo nzofashwa n'akabuca birangira ndekomeye. Mwikomora amashyi menshi, reka nshimire ubwa mbere na mbere, nshimire Imana iyo yadushikanye ngaha. Ubwa kabiri reka nshimire AGS yateguye kino kintu, ni ikintu gikomeye cyane. Bavuga ngo umukozi abegwa n'impembo, sivyo none? Rero twebwe twarakoze, nabo baradushimiye. Imana ibaha umugisha, namwe mwakoze kuba mwitabiriye kano. Mwikomera amashyi menshi cyane. Amashyi menshi kuri Ihangange, aho ndakubwira ko ntiyahobahoba. Ntiyahobahoba ni kategori irimo abantu 10 bahiganwa. Abo nabo ndavuga amazina yabo, harimo Fizzo, harimo Zatbi, harimo Jaja Janine, harimo Double J, harimo B-Face, harimo MT number 1, harimo Estanish, harimo Lolilo, harimo Ado Josan, hamwe na Mr Champagne. Beni ndaza gutana gashimwe. Nibyo tutazi rero. Nkeneye kumva, nkeneye kumenya. Nibyo tutazi. Uyu mwaka Jumenez amatora kuri SMS. Biciye muri Econet Wireless. Reka tubirindire, tubibone, tubimenye. Niza ko KIDUMU yamaze gushika, abakenya bavuga yamaze gushika, kugira ngo adufashe kumenya uyo muntu avuye muri 10 agiye kuba namba 1 cyangwa yabaye namba 1. Yahora ari patiri mukuru mu bungo yitwa Cardinal. Reka tumenye uyo muntu. Karibu Cardinal. Karibu. Karibu. Ni ibiharuro byo mu mashini, n'umwete wawe. Nabatoye kandi nibaza ko byagenze neza cyane. C'est aussi verifiable. Ego KIDUMU. Yes. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Shetani ariko arakora akazi. Satani ariko arakora akazi. Amajwi yo mashini wayikuye reka irukuyinza umuntu afise amajwi menshi biciye kuri Econet. Jaja Jani koresha umwanya regera 2242. Jaja Jani umuririmbyi w'umwaka wa 2021. Yes. Muhamagara na Darlene. Sikiza kelele mbinguni washangilia, safari ya wateule sasa imefika. Kaeni tayari
faut babosa soin eza soin makambo nyonso eza rien soin bato basepeli. Merci beaucoup. Sikia hizo kelele safari ya wateule. Ano Januari. Oh ya, sampai lagi